Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya umugera wa sida mu Burundi ntibuhindura imvugo yabwo na gato. Iki kiza ca COVID-19 ntabwo bagiteye kuri bo. Ku bwabo abanyagihugu babwirizwa gutekana no kubandanya imirimo yabo ya misi yose. Bisigura yuko integuro y'amatora ibwirizwa kubandanya atankomanzi. Muri iki gihe isi yose hanzwe n'ico kiza ca COVID-19 camaze inganda zitagira uko zingana, kikamara imiryango, iyindi igasigara mu marira n'umwiheburo ntangere, mbere n'ubutunzi bw'isi yose bugasigara ku manga. Leta y'u Burundi irahumuriza abanyagihugu ikanabibutsa yuko Imana izokwama ihagarikira kandi ikingira Uburundi. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urifuza bishimitse ko ico kiza ca COVID-19 cohera atanabi kigiriye igihugu cacu c'u Burundi. Nico cifuzo gikomeye dufise ku mutima. Muri iki gihe kitoroshe, abategetsi b'u Burundi bari bakwiye kurangwa n'ubwitonzi be no kwitanga vy'akarorero, bakibuka ko Imana mu kurema abantu yabahaye ubwenge, ubwitonzi n'ubumenyi ngo babikoreshe mu gukemura ibibazo bihanze isi. Birababaje kubona abategetsi b'u Burundi babandanya guhakana kw'ico kiza cashitse mu gihugu cacu, kandi hamaze kwibonekeza abagwayi bashika kuri 5, bakanka no gufata ingingo zirashe kugira bakingire abanyagihugu, bikazotuma ico kiza gikwiragira mu gihugu cose ata mwiteguro canke uburyo bukwiye bwo gutabara. Ikindi kiduhagaritse umutima nuko ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi ata buryo bukwiye bufise, bigatuma ubuvuzi butigera bushikira abanyagihugu uko bikwiye, n'ingorane zijanye n'amagara y'abantu ntizigere zimenywa nk'uko ziri. Biramaze kumenyekana neza ingene ico kiza ca COVID-19 candukira kandi gikwiragira. Mu buryo bwo kucirinda harimwo gukaraba intoke kenshi, kudakoranako, kwirinda kuja mu mahuriro y'abantu benshi, hamwe no gucungera ibimenyetso vy'iyo ngwara nk'inkorora, ubushuhe n'ububabare bw'umutwe. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya umugera wa sida burabimenyesha abanyagihugu, ariko nta nzego zashizweho ngo zikurikirane ishirwa mu ngiro ryazo. Nico gituma umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi usaba ushimitse ko leta y'u Burundi yogira uko ishoboye kose kugira ngo abarundi bose, baba abo mu bisagara canke mu mitumba ya kure, bamenye bongere batahure ivyico kiza, bashire mu ngiro impanuro bahabwa ataguhiga imanga na gato. Turasavye dushimitse umukuru w'igihugu c'u Burundi ko yova mu gacerera rimwe agashikiriza abarundi ijambo ry'ihumure muri ibi bihe bitoroshe. Niwe Sebarundi, niwe ajejwe kubaremesha, akabamenyesha ingene leta y'u Burundi yitwararitse kurwanya ico kiza cateye Burundi n'isi yose, kandi ko yiteguye bikwiye kukigwanya no kugituza. Ntitwosinzira umukondorazosi mu gihe tuzi neza yuko mu Burundi imyiteguro y'amatora ibandanya ukuri kwamye, amasengero yuguruye, imanza z'urutavanako, amahuriro y'abantu vyose bibandanya uko vyahora atakwigengesera, kandi bizwi neza ingene uwo mugera wa COVID-19 utema ugatongora. Mu kurangiza, twifuza gusubira gusaba umukuru w'igihugu c'u Burundi ko yoba Sebarundi koko, agashira ubuzima bw'abanyagihugu imbere y'ibindi bikorwa vyose, mu guhagararira ishirwa mu ngiro ry'ingingo zo gukingira bene Burundi. Twagira tumusabe kandi ko yofata ingingo zose zibereye zogabanya ikwirakwizwa ry'uwo mugera wa COVID-19, mu guhagarika amakoraniro y'abantu uko ari kose, ingendo zidakenewe, afatiye ku burorero bw'ibindi bihugu vyasinzikajwe n'uwo mugera. Aka kari akamo k'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi.